haleluya. Imana iha umugisha abaririmbyi barongoye mu guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya, amen. Turasangira ijambo ry'Imana umwanya muto cyane. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo kwemera kubikimazi biguhindura isoko ry'ubuzima, isoko ry'ubugingo, haleluya, mu muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Kwemera kubikimazi, haleluya, kwemera gutanga ikiguzi bizokwama biguhindura isoko ry'umugisha mu buzima bwawe n'abawe, mu muryango wawe, mu rugo rwawe, mu ishengero, mu kibano no mu gihugu, kuko uzoba uri kugera mu kirenge cya Yesu Kristo, haleluya. Yesu Kristo yemeye kubikimazi kugira ngo twebwe tubeho, haleluya. Yesu Kristo yemeye gupfa ku bwacu kugira ngo twebwe natwe turokoke biciye muri we. Igihe cyose uzobikimazi mu izina ryiwe, haleluya. Igihe cyose uzoheba ubugingo bwawe, ugaheba ibyawe, hakagira icyo urekura ku bwa Kristo, igihe cyose uzohinduka isoko ry'umugisha, uhereye mu rugo rwawe, mu muryango wa hafi n'uwa kure, mu kibano, mu ishengero no mu gihugu. Ubu bwami turimo nubwo abaheba ubuzima bwabo, nubwo bemera kwikorera umusaraba, nubwo bemera gutanga ikiguzi. Imana ishimwe cyane, amen. Mu cete cya mbere cy'Abikorinto 15 umurongo wa 45, 1 Corinthiens 15:45, handitswe ngo kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu, uwo twese twakomotseho, uwo ababyeyi bacu bakomotseho, uwo abakurambere bacu bakometseho, umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Umuntu wa mbere Adamu yabayeho arondera kubaho. Ubugingo nibwo bwari imbere, amen. Niyo yari imbere, yarondera kubaho nk'uko ivyiyumviro bye bimutegeka, yarondera kubaho nk'uko amarangamutima yiwe mutegeka, yarondera kubaho nk'uko ubushake bwiwe canke volonté yiwe imutegeka. Ngo ariko umuntu wo hanyuma, haleluya, uwo twamize, uwo twakiriye ari we Kristo Yesu, uwo ntiyarondeye kubaho, ahubwo yahindutse impwemu itanga ubuzima. Niyo mpamvu uwamize Kristo Yesu ntabwo arondera kubaho, ahubwo ni impwemu itanga ubuzima. Niyo mpamvu nongeye kugutumirira, rushirizaho kumwiyegurira, rushirizaho kumwiyegurira. Uzosanga uri kuratanga ubuzima nawe ubwawe utari kuratahura ingene utanga ubuzima, kuko uko umwiyegurira, uko ucika uwiwe, uko umwiha, niko uhinduka impwemu itanga ubuzima. Uhereye aho uherereye uhinduka impwemu itanga ubuzima. Ugenda utanga ubuzima mu muryango, ugenda utanga ubuzima aho ukora, ugenda utanga ubuzima mu kibano, ugenda utanga ubuzima mu ishengero, mu wo mukorana igikorwa, ugenda utanga ubuzima mu gihugu, haleluya. Niyo mpamvu Yesu byabaye ngombwa yuko agenda kugira ngo arungike umwitsi ari wo mpwemu yera, kugira ngo uwo mpwemu yera ntabe Emmanuel aba hagati muri twebwe, ariko uwo mpwemu yera abe Imana iba muri twebwe, turushirizeho gutanga ubuzima. Iyi si itarimwo wewe wamize Yesu Kristo, umuryango wawe utarimwo wewe wamize Yesu Kristo, iri shengero ritarimwo abantu bamize Yesu Kristo, jewe nawe twamumize, twamwakiriye, kino gihugu kitarimwo abantu bakiriye Yesu Kristo, nta buzima, kuko abantu buntu barondera kubaho, ariko abantu bamize Yesu Kristo ni impwemu zitanga ubuzima. Niyo mpamvu y'ubwoko bwiyeguriye Kristo usanga ubuzima butemba. Niba bireyariza, kumbura uzi neza ko ubuzima butembeshwa n'amafaranga, kumbura wibaza ko ubuzima butembeshwa n'ibigaragara n'ibiboneka, ariko ubuzima butembeshwa n'impwemu itanga ubuzima. Mumenye neza ko mwitanguriro isi ntiyari ifite ishusho, isi yari mu mwijima mwishana, isi yari vide, ariko mpwemu w'Imana yari ahari, ubuzima buratemba.
birashoboka yuko nawe ubona ibintu bitagira ishusho aho uherereye, birashoboka yuko mu kibano mu gihugu umenga nta bifite ishusho, ariko reka uwo mpwemu yera akora igikorwa, ubuzima buratemba. Niyo mpamvu twaduze umusozi w'imisi 40, haleluya, kugira ngo ubuzima butembe bihereye muri twebwe ushikire naho duherereye. Ngire mbabwire abantu b'Imana, nimuzobiheriza ingene vyagenze, kuko ivy'impwemu bikoreka mu mpwemu, na kare vyapfuye mu mpwemu, hama bigaragara mu biboneka. Burya ivyapfuye mu buzima bwawe, ivyapfuye mu muryango wawe, ivyapfuye mu gihugu, burya vyabanje gupfa mu buryo bw'impwemu, hama bigaragara physiquement. Bikira mu buryo bw'impwemu, kandi physiquement no mu bigaragara bikaja habona bigakira. Imana ishimwe cyane, haleluya, amen. Rero kubikimazi ni principe, haleluya. Kubikimazi ntaho tubikwepera, nibwo buryo bwonyene kugira ngo habe multiplication, duhinduke isoko ry'umugisha. Yohani 12:24 handitswe gute? Jean 12 verset 24, n'amajambo Yesu yavuze, nukuri ndababwire, iyo akatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, kaguma uko kari konyene, ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. Haleluya. Iyo akabuto kagumye uko kari, nta multiplication, nta buzima, kakomeza kubaho konyene, hama mu nyuma kakazozimangana. Mugabe iyo akabuto kemeye gupfa kagahambwa, ubuzima buce buseseka. Unkundira imisi 40 uri muri jeune prière, nuri kurapfisha ubusa umwanya wawe, nuri kuribabaza. Iyi misi yose muri ko muza mu rusengero, ngire mbabwire, hari biriko birapfa ariko hari biriko biri multiplier. Haleluya. Hari biriko birapfa ariko hari ubuzima buriko buratemba. Uravuga uti ntavyo mbona, ngire mbabwire yuko ibiboneka bitangura mu bitaboneka, hanyuma bikaja habona. Imana ishimwe cyane, amen. Dusome inkuru iri mu gitabo ca Esther igice ca 4 umurongo wa 11 kugeza ku 17. Esther 4:11-17. Haleluya. Imana ishimwe cyane, amen. Aterega abamenyekana b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami barazi yuko umuntu wese ari umugabo cyangwa umugore yosanga umwami mukarusha adahamagawe hari cyagezwe kimwe gusa kuri bene uwo n'ukwicwa. Hari itegeko rimwe gusa n'urupfu. Umuntu wese yosanga umwami aho yiruhukiye ataruhusha atahamagawe, icanditswe cyaramaze kwandikwa n'urupfu. Nkuko hari icanditswe cyamaze kwandika mu buzima bwawe ntimuziga, nkuko hari icanditswe cyamaze kwandikwa mu buzima bwanyu ntimuzoramba, nkuko hari icanditswe cyamaze kwandikwa mu isi y'umwijima ntimuzotera imbere, hari aho muzogarukira. Ariko Imana ihabwa icubahiro ko ivyanditswe byose byatabaguritse ku musaraba. Haleluya. Imana ishimwe cyane, amen. Shita umuntu, dusubire inyuma gato, shita umuntu umwami atunze inkoni y'inzahabu y'ubugabe bwiwe, bibaye bityo uwo ni wakira. Ariko jeho maze iminsi 30 ukwezi kurarangiye nararengukishwa n'umwami kandi n'umwamikazi. Dushishikare kugira ducungura umwami. Nuko babwira Moridekayi amajambo ya Esteri ku murongo wa 13, kuko era amajambo Esteri atumye kuri muvyara we yamureze. Maze Moridekayi nawe arabatuma yishura Esteri ati, ntugire ngo ni wowe wenyene uzokira mu Bayuda. Ikiza kiriko kirondera Abayuda bose, si wowe uzorokoka. Igihiga abarundi bose, na wowe ntikizoreka kutaguhitana. Ikirondera umuryango, na wowe ntikizoreka kutagufata. Igihiga ishengero, na wewe umenye neza yuko atari wowe uzokira, kuko uri mu ngoro y'umwami. Erega yari impwemu irondera, iyo ikibazo ari cy'impwemu, peu importe ikibanza ubirimwo, peu importe amashuri ufise, peu importe abagenzi n'inshuti ufise, iyo ikibazo ari cy'impwemu gitunganwa mu buryo bw'impwemu. Turi kumwe? Impwemu ni iyi, nuko Moridekayi yanse gupfukamira Namani. Turi kumwe? Nuko yanse kumupfukamira
kuko bose bamwikubita imbere bakiposterna imbere yiwe. Rero ikibazo cyatanguye mu buryo bw'impemu, kuko hari ubwoko budafise ibyagezwe nk'ibyo dufise, hari ubwoko budasenga Imana nk'iyo dufise. Ubwo bwoko buri danger mu gihugu, reka tubyice. Rero ikibazo ni mu buryo bw'impemu. Nimba ari mu buryo bw'impemu rero na wewe ntukira muri bo. Imana idufashe cyane. Haleluya, amen. Kuko ni wapfa kwiyumya muri iki gihe, nta kizobuza abayuda gutabagwa bakarokoka, kuko hari Imana itabara. Amen. Ariko bivuye ahandi, ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona, nta ubizi. Kumbure icyakwimitse ngo umwamikazi nukugira ngo useruke mu gihe nk'iki gisa n'ico. Kumbure icyagutumye uno munsi umenya Imana ukabura umwana w'Imana, ni kugira ngo useruke, atari kubwawe gusa no kubwabawe. Haleluya, kugira ngo batabagwe barokoke. Imana ishimwe cyane. Esther arabatuma yishura Moridekayi. Ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico murya canke munwa, nanje twe n'inshoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, meze mbone gushikaho umwami ari, nahari guca mu cagezwe, kanamba ndamukiwe no gupfa fe, namba ndamukiwe no gupfa fe, kuko nubundi ari gupfa turapfuye, kuko nubundi ntituriko turavansa, kuko nubundi ingwara ziratumaze, kuko nubundi ntabwo turiko turagwira, kuko nubundi nta kiriko kiravamwo. Iki gihe Esteri yari menase n'umuryango wiwe, kuko uwamureze ari Moridekayi niwe wa mbere, yari cible ya mbere kwicwa. Bisigura ngo ikibazo ntabwo cyari ikibazo gusa mu buryo rusangi kw'abayuda, cyari ikibazo cyahereye mu nzu kwa se. Agere kuba ari imfuvyi, agere kuba iwabo barahonye, agere kuba ari impunzi, agere kuba ari nyagano, hama n'uwo yarafise niwe wa mbere ari cible. Nkuko nawe mu gihe nk'iki cible y'umwasi ari wewe. Ibibazo birahari de façon générale mw'isi, ibibazo birahari de façon générale mu gihugu, ibibazo birahari muri rusange, ariko wewe umenga wewe ni wawe byaje kuruhukira. Niho hariho commandement, niho hariho état major. Cible ya mbere umenga ni wawe n'abawe. Ikindi kibazo kigira kabiri, Esther yarafise ingorane ikomeye cyane, kubera ingorane igira kabiri, ubwoko bw'iwabo bwari bwamaze kwandikirwa, hari icagizwe bivuga yuko bategerezwa gupfa atawuzosigara. Byumvikana ko na Esther ubwiwe yari mu bapfa. Nguko nawe hari biriko birahiga urugo rwawe, umuryango wawe. Kumbure biko bihiga amashuri yawe, biko bihiga akazi kawe, biko bihiga uruvyaro rwawe, biko bihiga abavukanyi bawe. Hari ingwara zimonogoje, hari ikibazo muri rusange, hari bihiga bawe, kandi ivyo bihiga bawe biriko birondera kwica. Umva, ntabwo ari no kwiba, kwica. Target y'umwasi ni kwica. Uri kuronderwa kwicwa n'abawe. Ikintu cyose ubona umenga murahatswe, erega twari duhatswe, erega vyari birangiye. Kibazo kigira gatatu nuko atanzira nimwe y'agakiza yagaragara, kuko yarafise wari gushora kubarokora n'umwami. Wari umwami yimariye iminsi 30 mu karuhuko, kandi ahari nta muntu amushikira. Bisigura ngo ibibazo birahari, nta n'inzira, nta nayisi. Burya ibibazo bihari hakaboneka inzira, haba hariho ivyizigiro. Iyo ingorane zihari hakaboneka inzira, haba hariho amahigwe, ariko n'inzira ntishoboka. Inzira ishoboka ni y'urupfu. Bashaka kwibaza, ibibazo vyose bivuga urupfu, n'inzira yo gucamo kugira ngo bitunganye n'urupfu. Hariho birashikira,
ibibazo byose ni urupfu rwa business, urupfu rw'imiryango, urupfu. Mugabo ugasanga n'inzira yo kubikiza nayo nyene ni urupfu. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro yuko ibidashoboka mu buryo bugaragara, haleluya, bishoboka mu buryo butagaragara. Inyishu Esteri, inyishu ya mbere ni kwemera kuba ikimazi. Haleluya. Hari umuntu ari hano arindiriye yuko abavyeyi biwe baba bazima. Oya, ni wewe wo kuba ikimazi kugira ngo ukire n'abavyeyi bawe. Hari umuntu ari hano arindire ko avukanye baba bazima. Oya, ntibazoba bazima vuba. Ni wowe ukwiye kuba ikimazi ku bwabo kugira abavukanye bakire. Hari umuntu ari hano arindire ko umugabo wawe muzima. Oya, ni wewe ukwiye kwemera kuba ikimazi kugira umugabo wawe muzima. Hari ushaka ko umugore wawe muzima. Imbere ko umugore wawe muzima, banza wemere ube ikimazi. Hari abantu barindire ko iri shengero ryose abantu bose baba bazima. Ni jewe nawe dukwiye kwemera kuba ibimazi kugira ngo iri shengero rikire, abari muri ryo barokoke. Hari abantu barindiriye kuhereye hejuru gushika hasi mu gihugu abantu babazima. Mugabo ni twebwe twubaha Imana dukwiye kwemera kuba des sacrifices kugira igihugu kitabagwa. Imana ishimwe cyane. Icambere kuye kuba ikimazi. Haleluya. Amen. Icakabiri, burya ibintu byose bibanza gupfa mu isi itaboneka hama bigakira mu isi iboneka. Burya bikira mu isi itaboneka hama bikazogaragara mu isi iboneka. Haleluya. Hari umuneka aranyumva. Ejo hawe heza ukwiye kubanza kubiba mu buryo bw'impemu, niho ejo hawe hazoba heza. Intambara uzotsinda ejo ukwiye kubanza kuzigwanya mu buryo bw'impemu, niho ejo uzoronka intsinzi. Haleluya. Amen. Esteri yinjira mu masengesho iminsi 3 atajya atanwa. Abanza gukaranga mu buryo bw'impemu, abanza gutogotesha mu buryo bw'impemu, abanza kwica ibyo yica mu buryo bw'impemu. Ibikwiye gupfa avyica mu buryo bw'impemu, ibikwiye kubaho navyo arabizura mu buryo bw'impemu. Bantu b'Imana, unyemere ndakubwira urekure ubunebwe. Unyemere ndakubwire nkuko Moridekayi yavuze, nutemera gutanga ikiguzi no munsi kubw'ababo bariko barapfa, kuvya biriko birapfa, bazoronka agakiza gaciye ahandi, ariko wewe uzoba umuhombe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Esteri amara iminsi 3 hamwe n'inshoreke ziwe. Moridekayi n'abayuda bose amara iminsi 3 batajya batanwa. Inyuma y'iminsi 3 batajya batanwa, arengana aca mu cagezwe c'umwami. Haleluya. Hariho amabarriere menshi mu buzima bw'umuntu. Hariho amabarriere menshi muri carrière professionnelle. Hariho amabarriere menshi muri carrière académique. Hariho amabarriere menshi mw'ishengero. Hariho amabarriere menshi mu gihugu. Ariko ayo mabarriere turayacamwo. Haleluya. Turayacamwo nitumara kuyacamwo mu buryo bw'impemu. Haleluya. Hari handitswe yuko uca mu cagezwe c'umwami apfa. Mugabo Esteri amaze gusenga iminsi 3, amaze gutegura akarere iminsi 3, yarahaciye kandi umwami amutunga inkoni. Unkundire mu kurangiza ndakubwire nti uruta Sewurusi ari hano, uwusumba Sewurusi ari hano kandi yagutunza inkoni. Haleluya. Nahawe kumubwira icyo ushaka, nahawe kumubwira icyo ushaka. Harabaho gutabagwa kwa wewe n'inzu ya so. Imana ibahezagire. Imana ishimwe cyane.